mbega yemwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu woba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe. Aho hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 19 na Mukiza umwaka w'ibihumbi 2017 aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bugurura icese ihuriro ry'ugwaruka umwaka w'ibihumbi 2017 ku civugo kivuga giti rwaruka tugira urunani rw'intamenwa duteze imbere igihugu cyacu. Twegereje twegera imihana duhanahana ijambo nakaragashambo arakashaje kabaririrwa mu nzu nta muzungu azoza kutwuzuriza reka kwiyararaza reka hariho abamaze kudandaza Uburundi bwacu mu makungu batungishijwe no kubutuka hagira igikoma bakakoma amakungu bakagira gusega no gusega mu Burundi bwacu iyo kubitiza agati bibwenge mwibuka ubwenge nta Amerika nta Burayi bwiyararaza mbega bo n'ibihugu by'aberana ngira nuko batunze ubutunzi nta utamwitura reka kwituka ubutemo bwiwe bamutiza umuhoro. Uburundi bwacu ni nyabagendwa kuvugiraho kubuvuga kuvuga neza mu makungu murazi ko turi babitumwa ko mu gutatura batazi yo badutatse tahura ibyo ako karakateka reka kwitekereza abandi bo barajwe ishinga no bihugu byabo byora barurangiranwa bikaba rurangiranwa mu iterambere ariko hari abamaze kuba rurangiranwa mu gucyoza igihugu cyababyaye bibuze mu kibuntu nta wanka konka nyina ngo agwaye amaherere reka guhemuka. Umukuru w'igihugu yarashikirije ijambo nkoramutima kurwaruka. Abakurambere bamye babizirikana mu kuvuga bati imbuto itewe niyimera. Byongeye basokuru barayamaze bati umwana apfa mwiterura. Twarabonye neza ko bamwe mu gwaruka bahora bicuza ivyo babakwegeyemwo bakifuza kuyora basheshe kandi bitagikunda. Ni nkenerwa rero ko ugwaruka rumenya gutandukanya icatsi n'ururo rukubahuka kuvuga ruti oya kuri ico cose kidashira imbere ineza yago n'iy'Uburundi bwacu. Ni mureme kandi muremeshe abandi. Ntihagire n'umwe muri mwebwe tuzokumva aganya ngo ziranyazwe ngo ko bamwe bitwa abagira neza
baduteye akagere ibintu bigiye kuyangara. Humura muhumurize n'abandi. Imana yarahezagiye Burundi ibuha ibihe byiza aho imvura n'izuba bibisikanya bigatuma umwimbu wiyongera, abene igihugu ahanini batunzwe n'uburimyi n'ubworozi bagashobora kwikenura no kwiteza imbere. Nimukomeze urukundo hagati yanyu mu kuzuzanya, ntimube nka wa mwana babwira bati kubita umwansi agakubita uwo basangira. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese, umurundi canke umunyamahanga, afise intumbero yo gucuvya no kuyovya urwaruka rw'u Burundi. Turazi kandi turazirikana ko izija guhona zihera mu ruhongore. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Pastor Deniza yarigishije urwaruka ingene botegura kazoza keza. Hariho ibyo tugenderamo uyu munsi, ngira mvuge bike bike, ibyo dukora uyu munsi kumbure kera byanazira, ugasanga uyu munsi n'ibintu biteye isoni, kandi usanga ari utuntu duto duto, ariko usanga ari ibintu biteye isoni umuntu anabikoze vyerekana yuko imico yatitutse canke atahawe indero nziza. Hari ikintu umuntu agikoze ari mu bantu ubona yuko uwo muntu mengo ntafise indero, sivyo ga yemwe. Umwana rero umuvyeyi yarafise itegeko ryo kuza aramuhanura, yamuhoza kwijisho kandi akaza aramuhanura amukangira, akandi amutuma ibikorwa bitandukanye kugira ngo akure azi no gukora ibikorwa. Umwana wa kera yararereshwe ijisho, umuntu atanakubiswe ukamuraba ijisho agaca amenya icyo akora. Uyu munsi umwana wanje ndamuraba ijisho agaca mbaza mu bantu, niki mama, none ngiziki, none ngiziki. Abo nibo bana bubu, ariko kera muravyibuka kera akuravye guki waca wibaza uti mbega ni giki nta, mbega ubwo ugaca wiraba kuticaye nabi, ugaca wiraba kutambaye nabi, ugaca wiraba cyangwa ugaca wiyumvira ubwo ntacyo nibagiye kumuzanira, ntacyo nibagiye gukora, ugaca wiyinjira mukaraba ijisho. Umwana wa kera yaramenya ngo arankebuye, yarashobora umuvyeyi kukuraba n'ijisho ashaka kukubwira ati va mu bakuze, wari wicaye mu bakuze ati va mu bakuze, yakuraba ijisho ugaca uhaguruka ugasoboka ukagenda. Uyu munsi umwana w'ubu ntarereshwe ijisho. Ivyo turakwiye kubigarukana. Hariho imigenzo myiza batwigisha abavyeyi ngo ko kizira kurya umuntu aganyagura. Murazi kuganyagura ibyo ari byo, muramaze kuvyumva umuntu ariko arabigira mwegeranye. Kandi urazi ko hari abantu bakuze uyu munsi mushobora gusangira ukumva ni ugaca wumva ko babuze iyo mpanuro ari c'est vrai, nivyo uca wumva ko babuze ubabwira ati kirazira kurya, waza wumva bagutabiye kirazira kurya uganyagura. Iyo yari ndero dutegerezwa kugarukana uyu munsi tukabibwira abana bacu. Canke kugufungura uvugana indya mu kanwa carazira, ariko uyu munsi mama nifungurwa mu kanwa ukazibona biciriye no ku bantu.
ukaza ubona biciriye no ku bantu. Ivyo rero nk'abavyeyi tubigarukeko, tubibwira abana, abikoze umuhanura akiri karabikora. Nukuri aba bana bakaba batinya guca hejuru y'abantu, ugasanga umuntu ariko arafungura amuciye hejuru, ugasanga umuvyeyi amuriye hejuru, mbere ariko aragenda gutora ibintu hariya. Twebwe twagira ubuntu tukaba dufise n'amameza ngo uwo ariko arakurira hejuru akatora ikintu hariya imbere. Burya ibyo agira kuri wewe azoba ari kumwe n'abashitsi udusanga ngo uwe ariko arabikora, canke arahandi yatumiwe ugasanga ariko arabikora. Babandi bazoca bavuga bati muri make uyu muntu ntiyarezwe, baca bavyita ko atarezwe. Iki kijana no guca hejuru y'abantu, gusonera abantu bakuze, guca hejuru y'abantu naho boba bicaye, guca hejuru y'abantu. Naho nyene uyu munsi hariho nukuri ingeso mbi yo guca hejuru y'abantu, umuntu akagenda yemye imbere y'abantu, ugasanga nta rupfaso nashizemwo imbere y'abantu. Ahubwo nari maze imisi ntanga icigwa, reka ncishe ko na gatoya. Nta mukobwa yoza hano n'umusore umwe, umusore umwe ababangutse baze hano n'inkumi. Shaka umukobwa yarezwe aca imbere y'aba bantu, urabona aho sininda kubikubwira, urabona ko ari abanyacubahiro. Umusore ninde yomurusha? Mu bisanzwe mu rupfasoni rwa kera cyarazira ko umuntu umumama aca hejuru y'abantu, canke umupapa mugabo, canke cyane cyane umumama aca hejuru y'abantu adafashe impuzu, kuko kubera iki ushobora kuzirekura igahitana ikirahuri cy'abantu. Umukobwa w'urupfasoni aramutinya kuba umushikiranganji, nawe nyene yapfukamye. Bimwe tujya guhindura tugira amafyeri y'abana bo uzibona abandi ngo kazibona ingumu nizo basigaye baramukanisha. Ivyo ugasanga twabirahuye, kumbi ibyacu barabikunda, yarabaramutsa kujya kuri wacu bakabikunda. Rero turamukanye neza, duciye hejuru y'abantu, hamwe bariko baragenda guca baca hejuru y'abantu. Urashaka kuba ufise akayira gato, eka naho koba hagutse urabereka ko wabubashe ukunama hejuru y'abariko barafungura. Hoho ni itegeko. Ariko umwana wubona aca hejuru y'abantu muri saro yiruka, umuvyeyi akanuma ntavuga ati wamwareka guca hejuru y'abantu, ugasanga arahoze. Aho rero naho atagiye ngo afate ikirahure cy'umushitsi ifanta agaca gotomera, wazimanya umushitsi. Iyo ndero mwumva ari gute? Mwumva tudakwiye kuyisubirako kugira ngo abana bacu bakurane imico myiza. Umwana yarezwe kera ngo ntiyibaraguza, ariko n'uyu munsi birakwiye umwana yarezwe ntiyibaraguza. Kwibaraguza ugasanga ariko arivugisha ubujambo, niho havamwo kubesha, niko barundi bavuze ngo kwibaraguza niko kubesha. Nico gituma ibinyoma byabaye byinshi ubu mu bakuze, mu bato. Kubera iki? Hari kwibaraguza ngo habaye iki, ngurya n'urya ngo nababonye, bagaca bakuramo n'inkuru itariyo barementanije. Nibibaraguza. Ivyo yari ndero duha abana yuko badakwiye kwibaraguza. Cyane cyane bakunda kubabwira kutibaraguza ivyo baraye bariye, kutibaraguza iminsi mikuru na yabandi ni twaragize anniversaire, urumva twarariye akavuga byose ngo ivyo bagize ngo muhira nivyo bariye byose. Ugasanga umwana rero ntumubujije ati kirazira kwibaraguza, kirazira kuvuga ivyo waraye uriye, niho havamwo kubesha. Ivyo rero navyo nyene dukwiye kubigarukako mu mico yacu no mu migenzo yacu nk'abavyeyi. Kutamenya ibihe n'agahombe gakomeye cyane, n'uguhomba nk'idasanzwe. Uri umurundi kubera yuko Imana yaremye uburundi, ukaronka uvukira, ukaronka naho bagutwarira imbanyi, sivyo? Aho hose n'ahantu bafise imico n'akaranga gatandukanye n'ibindi bihugu Imana yaremye ku isi. Ni ingabire, umuco ni ingabire.
akaranga n'ingabire uzuraba umuco utari gwawe ugiye kuwinjiramo uratanga kandi ahantu usanga hageramiwe mu bijanye n'imico hamwe n'akaranga n'ahantu mu bisagara kuko ni rencontre y'abantu benshi cyane bafise imico itandukanye kisi frotte sipika bisaba kuba maso imwe ubutunzi ndero imwe ubutunzi nashaka kugira ngo ikintu cyose uvuze kirarema sibyo ijambo rirarema hari amajambo urekeye kuvuga kubera yuko arema bishasha n'ayandi dukwiye kuvuga kuko arema bishasha kandi bibi uja mu ijambo utazi ugaca utazi umugoroba izo nyigisho zarabandanije. Maximilien Shimayezu yaratanze inyigisho ku vyerekeye ingene urwaruka ngo kwiteza imbere rudahanze amaso leta. Kudahanga amaso abiyitirira abagira neza nuko nkuko nyakubahwa mukuru w'igihugu yabivuze, abantu bose bavuga ngo nabagira neza sabagira neza mu mafaranga baba bazanye. Iyo neza bavuga bayikoresha amafaranga 10%, 90% ugasanga ariko arakora ariko ateza imbere abo nyene biyitirira abagira neza. Ni ukuvuga mwebwe mutagiye gutora ayo mafaranga ntibaronka icyo bakora, baza kubera ko bakeneye nabo ko baronka akazi. Umwe wese numutahe mu iterambere 500 ku kwezi, kandi ndazi ko urwaruka rwinshi naho turi muri situation tuvuga ko ari mu bukene, usanga ari amafaranga 500 araca mu ntoki z'abantu benshi. 500 ku kwezi bageze ku bikorwa bariko barakora bageze ku miliyoni 4 mu mezi 5. None wumva mu myaka 10 abo bantu bazoba bageze, kubera ko bafise ya vision mukuru w'igihugu yareka yatubwira, bafise aho bariko aho bashaka kuja. Ikintu rero cya mbere muhamagariwe mwebwe no kumenya jewe uyu munsi ndafise umugambi w'iterambere muri jewe. Ambassadeur Albert Nasasagare nawe nyene yaratanze inyigisho ku vyerekeye ingene urwaruka gotegura kazoza keza rukaba kirumara mu muryango no mu gihugu. Ikibazo dushobora kwibaza imbere yuko ninjira mu cigwa, vuga ngo mbega nabahe bantu dushaka kuba muri kazoza, hanyuma uko abantu bambona mbe hari ico bifasha gutegura kazoza, hanyuma niki nohindura ni gute no kwifata kugira ngo bikunde ejo hanje hazoba hameze neza, kuko ikibano kirafasha abo uherereyemo biragufasha kugira ngo ugire uzobe umuntu muzima ejo, nta muntu yirebanga. Kubera iki twiza kwibaza ico kibazo, nuko iterambere ry'igihugu rihagaze ku nyifato ya bene co nuko babayeho. Iterambere ryose ry'igihugu ryaba iry'umuryango, ryishira hamwe, ry'igihugu, ry'intara, ry'ikomine, rihagaze hanini ku nyifato ya bene co nuko babayeho. Impamvu nyamukuru y'impinduka ku gihugu nuko abantu bacu bameze, inyifato yabo, ivyo baha agaciro, ubumenyi no kumaramaza kwitanga byabo.
engagement et determination. Kuko bimaze kugaragara neza yisi ikagera ko igihugu cyose gitezwe imbere na beneco, ibi biremeza neza ko beneco babanza guhinduka. Biragaragara neza ko ataterambere rishoboka ridateguwe na bene igihugu. Nta munyamahanga azoza guteza imbere, nta muntu azoza guteza imbere umuryango wawe kurusha wewe, nta muntu azova hanze wewe ngo aza kwigira amashuri wa munyeshuri we. Kumenya kwawe ntibiva kumwigisha gusa, uruhara runini ruva kuri wewe, kuko niyo umwigisha atagushike aho wifuza uramubaza ikibazo. Ku munsi wa gatanu aho ni kwigenekerezo rya 20 ndamukiza, umukuru w'igihugu niwe yararamukiwe kwigisha urwaruka. Ufise amatwi yo kumva yarumvise. Urugo wari umutahe mu muryango, nico tuma bawitwararika cyane, kuko mu muryango n'abana babaramuye n'urwaruka ruba ruramuwe rukuba ku rugo. Urugo nago niwo mushinge w'igihugu, ivyo abarundi barabizi kuva kera. Hama rero urugo rushaba umuhora. Ikintu cyabe dushimikira ko no munsi icigwa ca mbere gihagaze ku kintu kijanye no kuzirikana kuba umwene igihugu, ukuzirikana kubugwaruka mu gihugu, kuko abantu bamwe batabizirikana. Ico ni cambere, ico twita mu gifaransa moralisation de la société. Iciwe kigira kabiri, kutimenya ni ngorane. Kutimenya ni kosa rikomeye cyane. Abavyeyi bageze urunani basena ku mugozi umwe, no muco ku bana barize babazi kuba ku muco, abana nabo uko bakunda abavyeyi babo bakabubaha. Ijambo ry'Imana rwa yuko niyo nzira nziza kuba mu mahoro. Murabyumva? Kuba mahoro no kuramba no kuba amahoro. Amahoro nayo niyo soko y'iterambere. Iyo ingo zira amahoro hagati abavyeyi n'abana, uko ingo zibaye amahoro niho n'iterambere rishajoro. Mumenye neza yuko imibereho yamwe bwo kwaruka n'abana n'abavyeyi ni facteur y'ugutera imbere cyangwa kudatera imbere. Nisho kuba hagati y'ugwaruka ritahereye mu miryango, mu ngo. Sivyo barabyumva? Ntabwo uzoza kugira urunani n'abandi utahereye kumenya yuko wewe ni witwa ugwaruka nkuko wavutse ku giti, wavutse ku bavyeyi. Abavyeyi atse kugira urunani hagati yabo, amashabo urunani hagati y'abavyeyi n'abana. Ivyo uvanye muhira mugwaruka nivyo utwara mu bandi burunganwe. Ikintu citwa kahise, akahise ntigahinduka no munsi n'umwe. L'histoire ne change jamais, seul l'avenir change. Muravyumva? Akahise nshobora guhindura, igihinduka cyonyine nakazoza. Akahise ashobora kuba kabi, mugari nitwebwe ntabwo turi kondane, ntabwo twicira urubanza kuzokwama tuba muri kahise kabi. Ni ahubwo muri kahise kabi turagwana urugamba kugira ngo dutegure kazoza keza. Murambonera amashakuri yabibwe kuza naho umuntu atacibonamo umurundi, umwene Burundi akibonamo iyo parati. Iparati y'ubuhutu, iparati kuyo plaque y'imodoka. Barapimye neza umuntu akabupima ati turagupimye mu mutwe, amazuru, imbavu, amaguru, ati cugende witwa umuhutu. Ati niyo nizina wacugenda. Ati nawe urumutusi urakoze niyo nizina. Ati nawe urumutwa turakoze. Kwera ico gihe mu ndabire ico byasambuye ari ku miryango original ya yindi tuzi, kuko twese turafise basekuruza. Nico tubabwire yuko rero kuba umwene gihugu nishobora kuba umwene gihugu udafise umuryango uvamo. Nico ubundi abantu barabaye barasambutse ku buryo basambuye ndumwe ari gusambura yandi gusambura umuryango. Igihugu nico twese kitureze. Tuvuze yuko
Imana ari umuremyi w'ijuru n'isi n'Uburundi burimwo. Ibi byose dufise byose mubona si mwebwe mubaye mu Burundi bwa mbere. Haciye imyaka amamiliyoni n'amamiliyoni mu Burundi buriho. Ni muri aba mbere kandi muri n'abanyuma. Uko mwabusanze niko muzobusiga. Uburundi zokwamaho abantu bararengana. Ibi zo kubitahura. Mu kurengana kwawe kuri ino si ngaha mu Burundi nta kintu wosiga cerekana ko abayeho igihugu cyo kwanjanjura kuko nta yindi ngabire uzoronka iva ku Mana isoba igihugu. Ujukuri ushirira mu kuyaga Barundi bene wacu waruka Burundi bwejo duhaguruke dufatane mu nda ubudasa bwacu ntibudutandukanye usenyere ku mugozi umwe tugira urunani namenwa tutirikane ku Burundi ari igihugu c'amata n'ubuki twaratwe n'abasokuru barayamaze bati inzarira erari kigihe mu kibini gihere nitwaye gutega amatwi basasamuye kwaruka wino ingo ngwino tubumbatira ku Mutaga umwigeme Ange Bernice akaba ari nawe Miss Burundi yarateguriye urwaruka inyigisho ukungene boteza imbere impano Imana yabahaye mu guteza imbere igihugu cabibarutse. Ntituzoguma ngaho turiko turidoga ngo mu gihugu bimeze uku ngo bimeze uku kandi twebwe nyene duma novuga ati tube twebwe nyene aba acteurs du changement. Sivyo iryo hinduka dukeneye abari twe nyene turizana abari twe nyene tuvuga ati jewe mu vy'Imana yampaye narize amashuri ngira ibimu n'izindi mpano wakote reka ndazikoresha kandi ndabikora ubu nkiri muto nk'igifise inguvu zose nkifise umwanya wose hama nzogere gushika aho nigejeje mvuga ati narashoboye gukora iki hama ndatuma n'abandi baba novuga baba inspiré. Ikindi nari nshaka kuvuga nuko turakoresha ubuhinga ngurukana bimenye mugo gasanga tubukoresha kugira dukoreshe just WhatsApp dukoreshe just Facebook tuje ku ma social media turabe uyu nakameze kunuku muga tubukoresheje neza ukavuga ati ngoma nje kuri internet kugira ndabe iki niki kungene bagikora ndabe iki niki kungene kimeze ndabe mu makungu ibintu kungene bikorwa ejo komya Adam yaratubari ati iki ntiyari ciza uragikopya uragerageza gusamwe nawe tugerageze turabe ukungene abandi bariko barakora kugira biteze imbere apana kugumuvuga ngo hari abageze kure bakora ibi nibi oya iri hwaniro riheze tutorindira irindi hwaniro kugira dusubire duhure twebwe ugwaruka yuko twovugana muri twebwe haba kuri province haba mu macommune haba ku mazone tukavugana ukunyene turi ngagati tuzoza turahura nka rimwe mu kwezi rimwe mu mezi abiri tuvugane ikintu twokora ku buryo irindi huriro rizosubira mu mwaka uza hampande y'ukuza twumviriza ivyo abantu batubwira tuze twerekana ati mu mwaka twashoboye gukora ibi nibi mu nyuma ya ryahwaniro. Ngabo Leonsi umuhinga mu vy'amareresi yarasiguriye urwaruka intwaro rusange mu Burundi kuva ku ntwaro ya cami gushika no munsi. Murazi ico gihe cari ibintu byinshi by'abahutu n'abatutsi. Hanyuma niyo natangiye kuza ndagira ivyumviro vy'ukugira nti jewe ninakura ni giki nzoshobora gukora kugira ngo nsige umuco canke nsige iki nzoraga urwaruka kugira ngo baze baribuka yuko hari injyane ziza zidafise ifatiro zidafise ico zivuyeko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabivuze kare ubuhutu ubututsi muraza kuvyumviriza muri sanamu sije ndababwira muga ivyo vyumviro nivyo vyampaye inguvu umwaka wori 1973 uguhingura rujya rurimbo rwa Sagamba Burundi. Ivyumviro vyose biri muri Sagamba Burundi vyatumwe n'ivyo bintu naciyemwo kugira mvuge nti
ni giki nzoraga urundi rwaruka gukunda igihugu gukundisha igihugu no kugira intumbero yo kugira ngo twubake uburundi mu buryo buramye. Beje sagamba Burundi niyo nagumye niyumvira n'ibindi ngize Imana ngaca mu vy'amareresi kuko namye nibaza je nakuriye mu muji mu Kamenge twebwe ntabyo twari tuzi ibyo by'ubutu n'ubututsi mugo amaze kubicamwo naguma nibaza nti none ibyo vyatanguriye hehe turi mu biki tuzoja hehe ko n'abajene benshi muri mwebwe ndazi ko ivyo bibazo batazi yo vyavuye. Aho hose urwaruka rwarabajije ibibazo byinshi bashaka kumenya ukuntu iyo banki izobitunganije n'ukuntu tuzoba turaronka ingurane ku ntara. Inyishu nazo nyene zaratanzwe. Turavuga tuti tubwiza kwiyumvira ikindi kintu umugambi mperekeza w'iyo politike nationale y'ugwaruka. Ni naho rero nyene icubahiro aca duha intumbero ati nimushireho nimugire icigwa mushireho ibanke y'ugwaruka. Iyo banke ni banki zo bisanzwe nk'izindi, ni banki zo bikomeye gose kuko uko muri nguvu dushaka rero mu bushikanganje duhe intumbero ugwaruka rube koko iterambere ry'igihugu. Urwo rwaruka rwarigenjeje neza muri iryo huriro haba mu gusangira hamwe canke mu kuganira bashira hamwe. Ugwaruka muneza abiri uruguture mbabwire nakarengwa ibigiye inama bigira Imana muramena naryo ufundisi ijambo rimwe ribushitse urya umwazi isunda asangiye umugambwe reka sinuwo mudasangiye ivyiyumviro kanure muca ubwenge boye kubagira ibikoresho basakuru barayamaze bati nizarira hera iki gihe mu kibi nigihera nitwaye gutega amatwi basasa nk'uyoze gwaruka wino ingo ngwino tubumbatira amahoro ayo niwo mugongo weka ibibondo ayo niryo ragira idasumwa ridashumbushwa niteka n'iterambere. Eka abateguye iryo huriro barakoze ibikora inka kugira ngo urwo rwaruka ruronke inyigisho rumerewe neza. Waruka amahoro n'umutekano bitsimbatanye natwe kurwaruka muri bari itekane mbese n'iterambere mu gihugu cyacu. Yewe gwaruka wino ingo ngwino tubumbatira amahoro ayo niwo mugongo weka ibibondo ayo niryo ragira idasumwa ridashumbushwa niteka n'iterambere mu gihugu cyacu Burundi. Yewe gwaruka wino ingo mbere nabo nyene barabishimye. Turashimiye umukuru w'igihugu kuri iki kintu yatukoreye nk'ugwaruka n'ubwa mbere mu bihugu byinshi byo muri Afrika ndetse no mu isi hose n'ubwa mbere kubona umukuru w'igihugu aganira n'ugwaruka akegera ugwaruka ibintu ni rimwe biba turabishimiye gose na cyane nkanezererwa kubona umukuru nyakubahwa nyine cyubahira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarorganije irihwaniro rishobora gutuma ugwaruka duhura kugira dushobore kuyaga turayeko twohuriza hamwe ibihanze igihugu cyacu. Niyumva neza cyane gose kuko ni byiza cyane aha twahuriye n'abantu benshi tari tuzinanye byatumye tumenyana amakonesansi yawe menshi ndetse ndizera ko n'ubucuti buzokomera urumva ni ibintu byiza cyane. Ubutumwa shiriye urundi gwaruka mvira mwiri koraniro nuko nzokwigisha urundi runganwe gose ndetse ruba mu ntara yacu no mu makomine yacu nkabereka akamaro ko gukunda igihugu nkabereka akamaro ko kwiyemera no gukora ibintu udakekeranya.
twebwe ugwaruka twaserukiye abandi muri rino koraniro kaminuza twagira dushimire bimwe bivuye ku mutima abiyumviriye gutunganya bino bikorwa na cyane cyane ubushingikiranganje bw'ugwaruka inkino n'imico kama hamwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Turashimiye cyane nye n'icubahiro umukuru w'igihugu yamana ntaryo ashira imbere ineza y'ugwaruka. Akaba yarabigaragaje mu kuduha umwanya utari muto muri iyi minsi ibiri kandi tuzi ko afise imirimo myinshi. Itangazo ryasohotse risozera iryo huriro ryashikirijwe n'umuyobozi mukuru ajejwe urwaruka. Kurwaruka. Ngingo ya mbere kugira intumbero y'ubuzima. Kugaruka ku ndero n'imico kama y'abarundi. Gukunda ibikorwa no gutegura imigambi y'iterambere. Gukoresha neza ubuhinga bwa none bwo kumenyesha amakuru. Kwibuka ko ari rwo mushinge w'iterambere. Ku barezi kugarukira indero y'urwaruka bisunze imico kama bakongera bakababera akarorero. Kugwiza ibiganiro hagati y'abana n'abavyeyi. Kuri leta kugwiza inyigisho zifasha urwaruka kwibeshaho neza. Kugwiza ibiganiro hagati ya leta n'urwaruka. Iryo huriro ryasozerewe n'umushikiranganje ajejwe inkino n'imico kama Jean Bosco Hitimana. Twagira tubashimire ingene mwakurikiranye izo nyigisho na cyane cyane dufatiye ku bibazo mwagiye murabaza bijanye nazo. Tubasavye rero mushire mu ngiro ubuhinga babigishije mu gutunganya mwebwe nyene imigambi y'iterambere. Leta y'u Burundi irafitiye ugwaruka umwitorare kudasanzwe wo kuruteza imbere hisunzwe ivyifuzo n'ubukerebutsi vya mwebwe nyene ugwaruka. Tukaba dutangaje icese ko dusozereye ibikorwa by'ikoraniro ry'ugwaruka yo mu mwaka wa 2017 ryabereye ngaho Igitega kuva ku igenekerezo ya 20 gushika ijya 2021 ndamukiza umwaka wa 2017. Ibirori byo gusezerana byari biryoshe, baratambye baratarika. Bukeye bwaho aho ni ku munsi wa gatandatu urwaruka rwarerekanye yuko rwanyuzwe n'inyigisho rwaronse mu kwitaba ibikorwa rusangi rwifatanije n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku kibuga c'umupira w'amaguru Igitega. Ushirira mu kuyaga Barundi bene wacu waruka Burundi bwejo duhaguruke dufatane mu nda ubudasa bwacu ntibudutandukanye usenyere ku mugozi umwe